abantu mukoranye imyaka irenga 200 ukaza kubahindura ari uko kino kibazo ca Kongo cagukomeranye uca mwumva neza ko nta muntu numwe akicizera nta muntu numwe akigirante akicizera kandi muri rugwandiko bavuze ko nubwo mu gisirikare cyo mu kirere habaye mu mpinduka mutegereze nabarinda Kagame hagiye kuba impinduka kubera uwiketswe uwicekwe rurimo mu ngabo uwikeke ruri mu ngabo nabasezerewe mu ngabo abasikare bose ndetse n'abakadire benshi mwishari ku butegetsi bitwingo nta no mushigikiye intambara za Kongo zo muri Kongo nuko rebe bimeze so ibire birerekana ko intambara muri Kongo yagize yabaye resite mbi kuri Kagame après quelques années ariko arayikoresha primis mishi arayikoresha ariko pour le moment biraboneka neza ko nabamwegereye batabe ingingo batayihuriza ko canke batayibona neza. Turabonye cyane mu bumwe mudukurikirana haba mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana aho muherereye go turabakunda cyane je ngumanda bahano makuru nitwa John Mambu nizere ko mumeze neza twongera tubashimira mwebwe mufata kanya mukadukurikirana ku makuru tubasangiza nivyo gaciro cyane turi kwigenekerezo rya 2025 ukwezi no kwa mbere mu 2026 nawo munsi umunyabanga mukuru w'umugambo CNDD FDD Reverend Kuriyo yongeye gutogwa kuyobora ikiringo ca kabiri kuri no rubuga rero turamuhaye turamukeje kubona kwa mabanga atoroshe yongeye gutorerwa nibaza ko mu mugambo CNDD FDD ari inkuru nziza cyane canke ari inkuru nziza ku barundi bose kubona yongewe ikiringo ca kabiri tewe nk'abarundi turabyishimiye cyane tumwifuriza amahigwa akomeye mwayo mabanga yongeye gutorerwa uno musi rero imbere ko twinjira mu ganiro nyezina twagomba tugaruke ku nkuru twigeze gukora canke tuse n'abayidevelopa aho twarashoboye kuvuga mu minsi yahera ukuntu President Paul Kagame yoba ariko arashaka kugambanirwa ndani muri RDF aho bamwe benshi bashoboye kudutera amabuye baradutuka baragirante ariko bibagira neza ko inkuru ducishije ngaha tuba twayize ko cyane kandi tuba twayitohoje so uno musi rero ngarutse tuvuge ku kuntu abantu bari muri RDF inkotanyi boba bagomba cyangwa mu bamucungera hafi abantu bari hafi ya President Paul Kagame baba bifuza kumuhirika kuko hari amakuru avuga neza ko hari abantu benshi mu bari hafi ya President Paul Kagame biteguriye kwitanga kugira ngo habe impinduka muri RDF cyangwa habe impinduka mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange ariko mbere yuko twinjira mu makuru nyezina nagomba nongenda bashimire turaza kuvugana kandi ku mu ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoboye kwemeza icese ko M23 ikorana n'u Rwanda M23 ikorana n'u Rwanda uwo ambasaderi yitwa Mathilde Mukantabana ayo namakuru tuza guca kwisonga kugira ngo tubibabwire ariko imbere ko twinjira mu biganiro nezina tubibutse ko mwokora follow mwokora s'abonner mwokora abari kuri Facebook mwokora follow ari kuri YouTube mwokora s'abonner cyangwa subscribe kugira ngo tubandanye dukora umuryango wagutse ego reka twinjire mu biganiro nyezina hari amakuru ahari ibanga yuko President Paul Kagame yoba ashobora kwicwa canke akagambanirwa n'abantu bamuri hafi mu misere twarakoze iyo nkuru aho twavuga ko igihe yava ipari aho yaramaze igihe ari mu buruhuko aho yashoboye
aho yashoboye gukaza umutekano w'ikirere ikanombe kuko yaramaze kuronka amakuru ko ikirere kitifashe neza kandi ko ashobora guhirikwa. Ibi biriko biraza bifatanya canke bihurirana n'ingingo ya Amerika yiko gufatira M23. Murazi ko yashoboye gufatira M23 hama u Rwanda rurashiramwo akagagazo, u Rwanda ruranka kurekura imbwebwe za Sarambwe AFC M23 baguma Uvira, ariko mu nyuma murazi ko bashoboye guteshwa barava Uvira. Hariho n'ibindi bice bariko baragenda barikura M23 yashoboye gufata. Atari bimeze gute? Haraheze umunsi umwe nyimba atari iminsi ibiri, kandi birabe neza, haraheze ni nk'umunsi umwe President Paul Kagame ashoboye kugena canke kugira uwitwa Godfrey yahora atwara indege ziwe, yari umushoferi w'indege ziwe, amugira General de Brigade. Wahoze ari umushoferi w'indege ziwe yamugize General de Brigade, yongera akaza umutekano w'ikirere. Ibi bisiguye ikirere, ibisiguye neza ko hariho ukutizerana cyangwa kutizera mu bantu bari basanzwe bajijwe n'amabanga. Bavuga nti President Paul Kagame yagize General de Brigade Godfrey Gasana umushoferi w'indege ziwe, ndetse akomeza umutekano wo mu kirere w'u Rwanda, aho yahise aha izi nshingano Lieutenant Colonel Dan Gatsinzi kungiriza umugaba w'ingabo zigwanira mu kirere, ndetse ahita amugira Colonel. President Paul Kagame mu myaka yose yakoze mu ingendo atwaraga n'abazungu, yatwagwaga n'abazungu. Kuba abihinduye, umva President Paul Kagame gihe ingendo zose yakora yatwagwa n'abazungu, ati kuba bihinduye aka kanya hari impamvu. Mu minsi ishize hari amakuru mwagejejweho hano anarabahaye ukuntu ikirere cy'u Rwanda cari cakajijwemo umutekano cyane igihe President Paul Kagame yatahuka mu Rwanda, aho yaramaze iminsi pari mu Bufaransa. Kuba President Paul Kagame aherutse kuvuga ko abamushaka ntaho bazomubona, afise impungenge ku bashoferi b'indege ziwe yaramaranye imyaka yose. Muravyumva ko kantu mukandika ahantu, kuba President Paul Kagame aherutse kuvuga ko abamushaka ataho bazomubona, afise impungenge ku bashoferi b'indege ziwe yaramaranye imyaka yose. Abo nibo bantu afise amakenga ko bashobora kumugirira nabi. Akaba afise n'impungenge zo mu kirere cy'u Rwanda, Nukuvuga no makuru nakwiye ku kinyamakuru kitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bitwarise urunani nyarwanda France. So aho niyo makuru nakuye. Birumvikana neza ko President Paul Kagame atakicizeye abantu bamuri iruhande, kuko nimba wahora abantu mukoranye imyaka irenga 200 ukaza kubahindura ari uko kino kibazo ca Kongo cagukomeranye, uca mwumva neza ko nta muntu numwe akicizera, nta muntu numwe akigirane akicizera. Kandi muri Rwandiko bavuze ko nubwo mu gisirikare cyo mu kirere habaye mu mpinduka, mutegereze n'abarinda Kagame hagiye kuba impinduka, kubera uwicekwe ruri mu ngabo, ubwikeke ruri mu ngabo n'abasezerewe mu ngabo, abasikare bose ndetse n'abakadire benshi mwishari ku butegetsi bw'ingo nta no mushigikiye intambara zo muri Kongo. Nuko rero bimeze. So ibirerekana ko intambara muri Kongo
yagize yabaye resite mbi kuri Kagame après quelques années ariko arayikoresha primis mishi arayikoresha ariko pour le moment biraboneka neza ko n'abamwegereye iyi ngingo batayihuriza ko canke batayibona neza. Ariyo mpamvu hari n'abiteguriye gutanga ubuzima kugira ngo ubutegetsi bwo mu Rwanda buhinduke. Aniyo makuru ahari. Mwanya n'umwanya mushobora kumva ibara ryaguye mu Rwanda, ariko twebwe ntabyo tubifuriza ni juste kubaha inkuru kugira ngo mumenye ibiko birakorwa. Iyindi nkuru ihari nuko u Rwanda rwarayigwemeye imbere y'amakungu isi yose ko bakorana no muhari AFC M23. Ibi President Paul Kagame yagiye bihakana kenshi, ariko twagiye tubona ambasaderi w'u Rwanda yitwa Matilde Mukantabana. Amazina y'u Rwanda n'ikibazo. Mukantabana abivuga aho yashoboye kuvuga ko u Rwanda rurakorana na M23 muri wa mugambi wo gukorana mu bya gisirikare mu kurondera bensire umuhari FDLR. Murazi kutigera bitinye iyi ni turufu ikoreshwa kenshi mu gukingira ubwoko bw'abatutsi. Ni navyo bintu yagiye avuga byagiye kumugaragara ko neza AFC M23 ikorana n'u Rwanda mu ntumbero yo gukingira abatutsi, mu ntumbero yo kurondera umuhari FDLR. Ubundi biti twabishikirije kenshi, ariko tuko turabishikiriza kenshi hari abantu bacu baja ngaho bakatukana. None uwunye Matilda abivuze si umunyarwanda, si ambasaderi w'u Rwanda. Nuko rero bimeze. So ubu Rwanda gwemeye kumugaragaro ko rukorana n'inki M23. Iyi ni ngingo ishobora gukwegera abategetsi benshi mu Rwanda, kubera ko ugiye kuraba ukuntu imvugo zibana zihinduka. President Paul Kagame rimwe na rimwe aravuga ngo yakurikiye FDLR, kabiri ngo Kongo yadutwaye ubutaka, ubu naho ngo sinkorana na M23, munyuma ngo turakorana. Ibi ni ibintu bigaragaza ko ibintu byamaze gucanganya, ibintu byaramaze kumera nabi. U Rwanda rwabuze ayurucira nayo rumira. Tubona M23 guce yafashe igendere kura, nukuvuga yagondojwe. Ariko n'ibintu bibabaje cyane kubona intambara nk'iyigwamo abantu benshi, ariko bikarangira style ari bya bindi nyene, style ari ubutaka bwa Kongo. Kubera ko mwino ntambara gahunda ya mbere yari uko u Rwanda guyagurira Sud Kivu yose, mwarabibonye n'amakarata yarasohotse, ariko birangiye atana kimwe bagize bashitseko. Ibi ni bintu rero umunyarwanda wese akunda u Rwanda ntigereka kumubabaza. So amakuru yarayo u Rwanda rwakorana na M23, Kagame yashobora guhemukirwa umwanya n'umwanya. So turakunda cyane, mugira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibyo twashikiriza bibandanye bibageraho. Ciao.